Tabeshanye kare kari Fidel kubi fo birahari ucuvuga kuri Fidel fo ni Fidel ntibirashika ukavanga umuntu mukundana hewe apana ngo ni kwango ari diaspora oya ntinjire kandi urabaza kumuvanga genre mugapana na diaspora ndishatse kuvuga shaje sinoza ngaho sindavanga umuntu Emerine muramufana reka tubandanye ikiganiro Keke wewe uvugishije ukuri ukunda umuntu umwe ego vraiment ubu turi ngaho ukunda umuntu umwe shano nta ni office uri single rimwe aremeye ko ari single none ko nenda office yake washaka ndamwange genre uri single barameze ni nawe yaguhevye Keke rero ndakubwire nibaza ko yagufashe niwe yagufashe kuko bakunze oya ntumbeshere kumfata nivyo narafashwe ngani haraho oya hama ndavuga sorry bon genre ntivyo vya grave ya nta bintu nyine waragiye kumviriza nyene nze kuvanga umuntu witse kuna kumviriza igipande cy'umuntu na Max mfise ujya muheruka guhebana n'umuntu minuje kuva mino ndagusasi oya re byagenze gute urumva nani kiyo kirari raba byagenze gute uyu iki gihe wabanye natwe n'abakunzi ba Magic TV ya Ukorari bisiriye baje urumva twabanye neza vraiment antuka bake bakora nko kwiwawe vraiment mu kibanza cya Scott tugushimire cyane warakoze waduhaye sinzwe novuga yego aho usize hazosigara hari vide yandibaze ko bizona tugora sinzi ko tuzoronka undi tubana nko twahora tubana urabize abantu benshi bakunda kuvuga ngo ni gake abakobwa babana yandi bashwane ntibagire bakunze mu Magic TV mumeze gute murakomeye je ndameze neza kandi nzere ko namumeze neza kuri micro ni Rukundo Ange Minushe nko mubibona nkaba ndi kumwe n'umwigeme wanyu wonga umenyerenga nawe se ubundi ni Keke reka ndavuga araza no kwivuga urumva ko cyatangwa kuvugiramo mwari maze iminsi ndibaza mubona gake n'abasanga inbox muri WhatsApp bakanyandikira ati umukobwa wacu ari umukobwa wacu ari igikongo gwabasha yewe mama mu rugaragoye karibu Keke waracikiye mugura bitubwira cyo nta mariage twabonye nta doti mwabonye kabasha serious nta doti mwabonye uko tubwiye bya bindi byo ngaho muri ko muri gina madavina wa davina ngahaye umvina na doti uko byari bijya none si doti none ko tamugabo twabonye njye muri umugabo yari yafatiriwe urumva ni kujya kuntu baguko bari hanze ntaze diaspora yubaho Keke urameze neza none cyane bon je nanje ni fresh Nashimye Imana. Ego tubwira ivyo mu rugo renge byari bimeze ava ariko ko nivyo nibishasha abakunzi ba Magic TV je navyo narinzi. Mutwe narongowe basi. Oya, bimeze gute. Na diaspora. Numugabo numugabo wanje je sitamwe umugabo wanje gute. Naye mubone back. Ibintu birakomeye. Mana nimufuko narongowe ndacari ku isoko mbabarira. Uracari ku isoko. Okay. Keke amakuru y'imisi ndaho nyene ubona ibintu bigenda ibintu biragenda burira bukaca nkone ndatambuka nkaca nshima Imana ego nanje ni sawa Keke ibibazo uribuka ibibazo warambagije mu kiganiro wankoresha urumva bashaka ndavyishuye nanje urabyibuka hari akantu ko waguma ngo biravuga ko Minushe ngo agurisha ubu rero uno munsi bakunze wa Magic TV nashimye kumubazanira ariko tufise n'akandi kantu dushaka kubabwira ako kaduhere kubiryoshye ibihereze turakavuga hanyuma dutegerezwa reka duhere ku bintu vya gutyaye Keke iyo mfise diaspora wumvike iyo mfise diaspora baje mbere nka Spanish ngo numva ngo yavuze ko bari team ni team y'abantu ni team y'abantu iyo mfise diaspora je numva abantu bari hanze y'igihugu muga pana mu Rwanda je mu Rwanda sindahiyumviye ndishaka rero ico kintu ugiteranye n'ubuzima bwa journalisme ubamo uzane ibintu bibi
n'ibintu vyiza vyose ubifatanije ico nogiteranya ko numva yuko genre twebwe batubonye turi ngaha avuga ati bajya abana bariko baridandaza trading amasha bashaka abagabo bakavuga cyane ngo bashaka kurya amahere y'abantu bari hanze bla 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 urumva nico nyankunda kumva kandi ndagishize ku yindi kote naho mbona yuko nuko dukora ibintu bakabona ibiko bibera ngaha mu Burundi bajya bari hanze bakoresheje amatelefoni yabo make yego nivyo mbona uribuka Delicia ahantu yagiye gukora interview bacha bamubwira ngo ngo zijya deba zo muri Magic TV ngo muwamushaka bra 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 na uravyibuka ndavyibuka kandi ni n'ibintu hanini abantu benshi bavuze ko muga franchement umuntu wese yumviriye ibindi bintu bitandukanye yumviriye nabi uyumviriye nabi kuvuga ngo udushaka kujya ngo kurondera abagabo urumva ndiko byavugwa ntuka ni kurondera abagabo kandi si ujya nyine si hajya honyine Delicia yagitse hari nandi hantu habi barabara ahantu usanga mu bantu batandukanye bajya bakobwa n'abasazi bajya bakobwa bagira ibi ugasanga umuntu ariko gufata franchement ukuntu gutandukanye n'uko ati uyumvire niyo nimvire nkene minusha tekereza ati numva ngo minusha mbere vraiment je mba nuva mushitse hasi kembwa tugitangwa twavuga ko tugatubesha abantu twagize ku urumva ndavuze gutekereza urabyanze oya ubivuze numva nanje binebwo okay ubwo ko datekereza ndatekereza keke ndashaka kumbwira ukuntu ko nyine waruta muri genzira warimwo uko abantu bagufata kuvutanguye aka kazi tuganaje ko resi ndakubona yeye umwe murahura ni keke yari wewe ntumenye nani ndakubaza uwo niwe keke uyu ni none waruzi n'undi muntu atandukanye n'igihora ubona ni nukunye neza ugasanga nkakubonye nk'ahantu wicaye ye waza nawe ngaha so rero iyo bakubonye ahantu hazimbuze nawe sorry urazi za taxi za 1500 zo kumugoroba nawe urafuta taxi igihumbi guys we nukuvuga taxi out uri muri bisi nawe uraza muri bisi vya vrai muri bisi wewe ibaze kwiki nayija ngo none ntamera fise umva muhana amaguru gushika muri ville munyanganye tugende kukincerekeye ntabahungu ngaha ngaha bari mu Burundi ngaha bagutinya kubera ko bazi yuko uruwa hariya muri za Australia na za Canada hariya na za nonze pana vuga ngo hariya kwa batinya kugukuza bakavuga tujye mwana ijyanye mamonde ni mpakuzura mu $1 masha turungitse amahera ntibikunda bla 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 naho mwokunda nusanga afise abandi batatu mwo Australia Canada USA none tutabeshanye keke ari Fidel kubi birabari ucuvuga kuri Fidel Fidel ntibirashika ukavanga umuntu mukundana hewe apana ngo nikwanga ari diaspora oya ntinjire kandi urabaza kumuvanga genre mugapana na diaspora ndishatse kuvuga shaje sinoza ngavuye ngo sindavanga umuntu Emerine muramufana reka tubandanye ikiganiro let's go over kandi je crois que Jemvanzi baci nicugiye baci wanje waruvuze bacugiye baciye bamfata ja wabikoze rimwe gusa rimwe ryonyine baca baramfata bavuga ntitubesha abantu ari oya niko ndakubwira tuvuga sorry ni rimwe gusa wabikoze rimwe ryonyine nimwe navanze apana rimwe nabikoze nimwe navanze oya kubikora mu wabikoze bishatse kutubwira ndakuzi bashaka turavuga icyo nakoze icyo kintu nimwe navanze umuntu ni rimwe wavanze umuntu none wabikoreye iki ico gihe wamuvanze uraza kubwira sinzi namashitani experience nasanze byabaye kandi yagonyago nasanze mbona bana nasanze byabaye ko nyeri keke wewe uvugishije ukuri ukunda umuntu umwe ego vrem ubu turi ngaho ukunda umuntu umwe shano nta no office uri single rimwe aremeye ko ari single none ko nenda office nyeke bashaka ndamwange jaho uri single barameze ni nawe yaguhevye keke rero ndakubwire nibaza ko ari yagufashe niwe yagufashe kuko bakunze oya ntumbeshere kumfata nivyo narafashwe ngani haraho oya hama ndavuga sorry bon genre ntivyaye nk'ivya grave ya nta bintu wari wagiye kumviriza nyene nze kuvanga umuntu witse kuna kumviriza
none ubu basi wamuvanze kuki niki cyagukweze hariya mu byo kuvanga si kuvanga umuntu bije vya tarushime ngo nitwe dufite ntuze ubucuti bwinshi twari en contact rero usanga nk'ubunya Scott yatangutse nyandiki utu message keke boni keke bonjour ça va elle la machin n'ingiti kunuri mu rukundo usanga jo mirabaho vraiment ukabona uri kumwe n'umuntu mukumva umengo kyanshashe nikaze sikaze bananye kyanshashe wumva ari ishushe kuri na gatoyi ahubwo gusa niko ari mushasha ariko arigirisha ntaba ari we rero gasanga nyene watwawe Scott kambaza tamonje keke midi ntushaka kuza gusangira gasanga nyene wawe ndi nawe ndagiye gufungura na Scott nyine kumugoro baranyica kandi ari single abantu aha kumugoro gasanga kika ove kwishuri amubwira okay ndaciye kuraba uruviri nk'ibyo usanga wowe undi nawe ari gusanga mwavuganye nyine yagiye uriya wumva umenga n'umugabo wo mu nzu ntabishaka voilà nawe ari kashuha afite ushe burenze genre ucahumva umenga none wagiye iyo atagufata umutima wawe ntiwigeze utera n'umusino ugati si kuvuga ngo nari ndabishaka kwa cyane ngo twari dukundana vraiment sinabwo avuga ngo turakundana ngo tubijemo muguru mva vyari ntibishushe tellement que uvuga ati ibintu canke kika yari amahera tubwize uko oya namera yarahari ntiyari amahera yagutwaye hariya kuko keya ibirimwo n'amahera kenshi oya nta mahera urumva rero je nakurikiye amahera rero ko turabaza tuko turayaga tubwana ukuri oya si vyari ivyo keya twapere ati sindayaca urumva nayi wawe gusa yukoreye gusa ayandi ntiwakira barabe none bibabwira ntawe umuntu araguha amahera akeke byarandogiye gusa je nakora amahera ivyo navyo babwiye ivyo kubera ko utavyibabwiye ko bitakene ko ndayifuza yakumwenza nukunda amahera y'abandi kunda yiwawe ayi wanje nikore genre n'aya makado vyabiki aho mega kado nta kimwe mukabwa ati kekesha kandi ko tukavuga ati keke vima shaka kugura agafana gace gishira muri envelope kambwa ati na mahera sishaka ndagutesha umwanya it's fine tuyise fanta ni sawa keke urakoze kunyaguza kumvugisha dutegerezwa urabizi ibyo wankoreye irya mbere sharanyishuye vraiment oya sindavuze turatangura ikiganiro keke tugiye kuvyerekeye amajambo yuko abakobwa dukora ibi tutari fidele tutagize genre ntidukunda umuntu umwe urabibona ukuntu tuvugwa yuko na mu baririmbyi ahubwo ngo turaja no mu baririmbyi ntawe urakwagiriza umuririmbyi shawapi na muririmbyi n'umwe wowe barakwagiriza ko tukundana sitavyo muririmbyi ngo murasohokana jo mubana basi nta uwo mwasohokana basi yarari muri entertainment oya ntawe ntarakwagiriza umuntu wo muri entertainment wenyene nawe umuvanga akaba ari ab'inyuma ya entertainment nakahe kamaro ko gusohokana igihe uri muri entertainment reka tugende buhoro reka tugende buhoro buhoro nakahe kamaro ko gukundana n'umuntu ari inyuma ya entertainment no gukundana n'umuntu ari muri entertainment okay jewe ibyo ntavyo nzi yishungiye genre kwera gukundana n'urangwa kungwa kuri kiwe njye nibaza ko umukundwa nyene ndi kusinzwe asanga byabaye sisi urinda kuraba ngo umukundi banza kumaza tuyimenye entertainment oya deje uri muri entertainment ububizi ko urinda kuraba kuko muba muri kumwe urinda kuraba muri muri terrain imwe ku buryo muba mubonana kuko nk'ubu nkanje ntushobora kumbesha turazinanye je sinzi nisanga nta muhungu yombesha nkundana muri entertainment sinzi gituma n'abatari rero dukunda sinzi gituma cyangwa usanga abo ngaha mu gakino kuri terrain imwe bo gufata ndagihevye uhevye igiki oya reka tugende mu bindi urumva ndiko ndavanga tellement ko niye urumva rero waryohewe niyo ushatse kuja ahandi uca umuryoherwa reka tubandanye ndumiwe keke ufise abaexe bangahe minu ukeneye ko ndagukubitira imbere ya kamera okay reka ndagufasha bangana n'intoke wipfuza iki wisanzwe dushireko n'inamana bangana gute ni gipande nanakuye ni gipande c'intoke c'umuntu umwe igipande c'umuntu umwe baba yawasiwe igipande c'umuntu umwe na max mfise ujya muheruka guhebana n'umuntu minuje kuva mino ndagusavye
oya reka keke Ndatashe kuko bakumenya ko bagukurikirana kandi bagukunda urumva rero nivyo muri couple none si uzakeneye ko kumenya ngo Jean ivya couple yanje ivyo ngene meze mu rukundo azoimbaza nyene reka sheri tugende buhoro buhoro ufise aba ex bande kana zinakwishura okay landry promoter yarigeze kukubaza muri interview yawe nyene ngo ndimugira mariage ariko kandi mbona kwa yaravuze mbeshe ati ishure yawe ngo irihwa mu diaspora reka mama twatuzi ko keke ari umukobwa agifise papa na mama igihe umva atari ibara honyine umukobwa akiri agifise ubuzi agikora n'amaboko yiwe umva atari ibara byo bari ivyo umva atanyambitse oya tubwire rega nawe hajya na gato yabirose na gato nivyo yifondeye by'inyine hajya niga ivyifonde na ndayivuga yaravyifondeye hajya ni sur place uwo butubwira aba ex office basi nawe tuzakwishura okay basi sawa reka tubandane keke tugiye kuvyerekeye ubuzima busanzwe keke n'umukobwa akora ubuzima ngahe ubuzi cyo bwinshi akazi ko oya buri mu bintu bibiri ndakorera umuntu nkikorera wala okay ako wikorera nakaye abariko dufata ako nikorera business business izahe kuko mubise umukobwa wacu babona business nyinshi urazi ko apana zo kudandaza umubiri ntanyambike ibara ibyo baca babona ishwishwe ntanyambike ibara mama wanje nta mubiri wanje dandaza ngano kudandaza ubifata gute wowe uragenda undandaza naho umubiri nyine bandabifata okay keke uyu muntu uyu nkamuvimbera n'amuzi ntabirenze no kukubereka basituye reka ntiturambira abantu ahanini tuba tuje twashatse kuyaga namwe ariko hariho akantu kababaje dushaka kubabwira ariko shaka bo bibabwire ahanini kuko abakunzi wa Magic TV hari abava baza kuvuga byinshi ati twabibonye ahandi kwindi channel ni base si base kuko ni ibintu bibabaje twashatse kubigira kugerejo abantu bazokriya amajambo menshi ari abantu bakriya amajambo ibi nibi habaye iki tugatubwire ko keke agira abasezeri muri Magic TV ariko twashaka kandi kumubwira ababwira impamvu ejo ntibazoje gukriya byinshi bakriye byinshi ko tamu diaspora twapfuye ngo mahera nini na nini bakriya byinshi Jean twashatse tubibabwire murabizi ko atabintu tuba dushaka kubahisha muri aba boss bacu igihe twabanye reka tubanze kugenda ahubwo ikuntu twabanye gatoya tuvugane gato komsa tuce tubasezera ubasezera abantu Jean ndacari ngaho kandi zokomande ngaho forever tubwire niye twabanye twabanye nk'inka n'imirima antuka yego shakurira we kuri ubusutwa ngaho byagenze gute urumva nani cyo kirari byagenze gute uyu iki gihe wabanye natwe n'abakunzi ba Magic TV Bari biseriye baje urumva twabanye neza vraiment antuka numwaka we yego barahetse je crois umwaka n'inusu umwaka ni Scott ni Minushe ni umuplanto wo ngaha ni nta n'umwe tugeze dushwana je crois yego nta n'umwe vraiment tugeze dushwana ndavye ko govya biterambere n'amajambo keke na Minushe naco mupfa keke na mu mashamasha mubanyi gute bla 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 umva Scott ni rasta Minushe ni rasta Jean kubana vye vyoroshe cyane kandi ndibuka ko nta n'umwana misi nari mfise wo gukora barakunda no kubimbwira ukora ibiganiro bikeyi ibiki mugabo baransiporta ndavyibaza baransiporta barambwira keke ngukore nkabwira nta mwanya mfise no muzi it's fine Minushe agenda gukora mwana ko bikora ibiganiro vyinshi nuko ntaba ndahari rero ubu rero umwanya wabuze carrément ndi mu kandi kazi ndi kurondera iyindi fu umva heje kumbaza ubuyene ngo ukora ubuzima na gute urumva n'ubuzima byabaye byinshi ntegerezwa kuvuga ati iki ntegerezwa kugishira hasi vu que ndabakunda vu que nawe ndabakunda ubwo urumva
it's life niko bitegerezwa kugenda sinashaka kurira mugabo ni ukunyere meza the emotion kujya mpamubona ntwenga no kurira nuko je pleure bije sindabibika hama rero ndagiye ngiye kurondera umukati wa bebe papa wabo gusa sha uyo mugabo arabaga anyarukana abana akomeje gutuma nabana kwishura iminusha abana bakeka babacerwa kwishura kandi abatevya kandi guys ibintu ntibivyoroshe nanje numva mbuze n'ivyo mbaza keke hariho bon ni uko atabasiguriye neza afite keke twakorana no kuva kiya gihe kuva tumenyana yarafise ubuzi bubiri n'ishure kandi rya gatatu ariko ubiravye ako niko kari gafatitse niko novuga niko kari stable gashobora kugira rero yarakora gushika nka 16h hama gacapanga ibiganiro nivyo novuga yuko ni umukobwa atoroshe akora cyane n'abakobwa bakenga bakora ako kanya akaza mwiyumvire agakora gushika 16h ahejeje ako kazi agacaza agakora nk'ibiganiro cy'icyanke kimwe agacaja mu ishure donc byari ibintu nje gutuma avuga ngo Scott na Michelle na Barasta dumwe twarorosha ko twarabona ko aruha barosha cyane vraiment araruha kandi yabikora ko yabikunda byaramuruhisha byaramuruhisha nkunda mumaze gituma tonda kandi ataruhuka ndakotora ego ikintu novuga kimwe kuri keke nuko ari umukobwa ari courageuse kandi ni umugabo azomuronka vraiment arahiriwe cyane okay ndabibabwire nivyo n'abakobwa bake bakora nko kwiwawe vraiment mu kibanza cya Scott tugushimire cyane warakoze waduhaye sinzwe novuga ego aho usize hazosika hari vide yandibaze ko bizona tugora sinzi ko tuzoronka undi tubana nko twahora tubana urabize abantu benshi bakunda kuvuga ngo ni gake abakobwa babana ntibashwane bon novuga yuko merci sana nanje ndi nkawe mugabo sishaka kurira nje navyo shaka erega wendatsko wumye navyo shaka merci sana vraiment warakoze kubana natwe kandi twabanye mu mahoro cyane vraiment turukundo muryango ego vraiment kandi karibu muri vyose ntituge kugara imiryango izoguma yuguruye oya simubishwa bashe nimwe mbona sinzona ego sometimes azoza kuramutsa ipiti kunkakora yes numva mvuze ivyo mvuga mugabo bayi rero sinzi keke warakoze cyane warakoze n'abashami minushe kunyakira kwa eko burero open mic minushe quiz ni minushe subira binkorere vyose genre arabima abisigaranye bikore kandi ndazikwaza ubikora neza abasha nimubone azubikora neza je ndabaye gusa kubera yuko ngiye kwa singiwe franchement nivyoroshe mugabo ndabitswe mu nje zobikora kandi ndazibishobora bien sana kandi ndikwazuho n'undi mukobwa muzomubona cyangwa abantu bari bakoze subscribe kwera keke ubabwire ntagico bazonkora oya bashe nimugende mugume ngaho mubone muzi zozuraza sometime kubaramutsa kandi ifo ko uzura basanga ariho bari umwanya wose muze mwitegeko keke ashobora kuza kuturamutsa donc ntimuce muduheba ngo kekaragiye sivyo no oya nivyo bari vyiza mu nkunda mukonde na minuje ni mu sister wanje mukuru wanje guys reka tugeze ikiganiro ngahaye bye rero merci beaucoup mwarakoze cyane kutwizera kwizera keke turabakunda cyane ciao